match twari twateguwe. Ni match turafise ihangiro twiha. Mu match zitatu murose mwitsinzi imwe bivuze iki kuri Lion Team nk'umumenyereza? Match zibiri za mbere zari match ziri hejuru ya niveau yacu. Rero nizo zatumye zidutegurira gukina izo zindi zikurikira. Zibiri zatugoye ariko twanazikinye neza. Tese nagaye narabona yuko ziriko zidutegurira izindi match. Nta rero babonye iyi match byari bitworoheye ata pression atagupanika ko twarabonye aho twokosorera ku ma equipe akomeye. Imvura yaciyemo gatoye rukinyo ruhagarara hari ico byabiciye nka tactique nk'umumenyereza. Ego hari ico byahinduye donc urumva aho systeme za attaque zica zihinduka ugasanga ntazo mwateguye mama akoze entraînement kuzuba nka twe dukora midi kuzuba nta ntuze nta bintu by'imvura twateguye kuvuga ngo birahinduka byinshi. Bani kariyeri yo kumenyereza uri kurabona gute wewe muri rusange? Ni kariyeri mbona kuri jewe yuko hakiri ikintu kirekire cyane. Ni kariyeri natanguye kandi nayitanguranye umwete mwinshi. Ni donc ni kariyeri ndiko ndiga ndacara umunyeshuri kuri jewe sindabona yuko kariyeri iratangura neza. Lion Team ni equipe shasha muri VBL uno mwaka. N'umumenyereza ubona ihangira ririhere no gutwara igikombe no kuza muri zine za mbere. Donc Lion Team ni equipe ivuye muri deuxième division iduze harimo abana bagera kuri 8 bahora muri academy ya Lion Rumonge. Abana tudugije kuvuga ngo objectif twihaye ni kushika ku kibanza ca gatandatu. Brice aravuga ati abanyarumonge badushigikiye atagihindutse tutegeza kuzoma muri zitatu za mbere. Kuba uyu munsi muri ko murakina mudafise abarorerezi benshi ntacyo bivuze kuri wewe coach wa Lion Team? Oya ntacyo bitubwiye ariko turazi yuko bizova mu maboko yacu kugira abarorerezi tubaronke badushigikiye. No buhe butumwa woha abakunzi ba Lion Team na cyane nk'abanyarumonge uko ibari equipe yabo? Ubutumwa notanga nuko boza bakadushigikira kandi je ku bwanje ndifite confiance na equipe yanje turashoboye kandi bizogenda neza. Ndagusubiza inyuma gatoya 98 habuza 6 kugira mu kwiza 3 chiffre. Ejo murakwiza 3 chiffre canke se mu nkino zizokurikira muzokwiza 3 chiffre? Match zirasumbana. Ako objectif kuri izo match zindi turindiriye irimo yo kwiza 3 chiffre. Ndakwifuriza amahirwe Brice. Merci.